This is Limo TV and Love in Emotion Canada, always highlighting people who are doing good deed to people. Uno munsi ndabafitiye umushitsi w'umufasoni yateje imbere akaranga ku Burundi, mukanya akabaza kubabwira uwo ari we nahageze n'ivyo arimo. Karibu. Nitwa Rosemary Twagirayezu, benshi banzi ndirimba ego ko natangiye kuririmba kuva nkiri muto, afite indirimbo zitari nke zica mu radio no muri televiziyo, ariko muri iki gihe sinahevye ubuhinga narunguruje kuko ubundi mu bakinyi b'amareresi, amateatre, amaspot publicité ndavyandika mugira nkabikina. Karibu. Ndaramukije abakunzi banje bose, hanyuma kandi ndifurije abakunda umuziki n'abawukora kugira ngo babandanye bateye imbere. Murakoze. Ikibazo rero mfise nagomba mbabaze ni ku ndirimbo mwaririmbye twese turi bamwe, ni indirimbo irimwo amajambo akomeye, irimwo uguhuza abantu no gukundana. None iyo ndirimbo yaje gute, mwagiye hamwe gute? Iyo ndirimbo yanditswe na Sinzinkariyo Leonard, Directeur General wa Culture. Ico gihe rero yarandika imiziki yakongera akayiririmba, aca ariyumvira ko igihugu cari cyo kurondera ubumwe bw'abarundi cane cane, aciyandika indirimbo, aca yifuza yuko yaririmbana n'abandi bacuraranzi bari bakomakomeye mu gihugu muri ico gihe. Niho rero yaca yizana aratumira abaririmbyi bajya bose mubona muri ya ndirimbo, ariko bari benshi cyane, hagiye harimo abataboneka bari inyuma. Turagira inama, tugira ico cyumviro, baragishirikira cyane, hanyuma tuza turagabangana ibitero, turaheza wese mu buhinga bwiwe akagerageza guhinyanyura kugira ngo byumva. Murakoze. None uravye ivyo ndirimbo, hari ico indirimbo yafashije ari uno munsi, ari mu minsi heze, ari mu baririmbyi mu gihugu? Iyo ndirimbo rero yarafashije cyane mu buryo mu kunywanisha abo bacuraranzi, ndetse si bo bonyene, kuko uravye ingene baririmba tufise akanyamuneza, duteye inkuru, turyohewe, byarakomeje urukundo hagati y'abacuraranzi, na cyane cyane ko kenshi iyo abantu basangiye umwuga usanga harimo ibintu byo gukebana, bagahiganwa, bagasa n'abatsindagirana, mugabo byaratuvyariye ubumwe cyane. Nk'uko twariko turawuririmba, urabona ko harimo akanyamuneza cyane, ugaca ubona ko umwe wese yoterera iciyumviro cyose afise kugira ngo ururembo rushobore kuba ico rwabaye, kandi warakunzwe cyane. Nk'uko mubibona gushika n'uno munsi uracafise akanovera, kuko ubumwe bw'abarundi ntawe utabukeneye kandi ntawe utawubumanira ahaherereye hose. Umuziki warateye imbere, ariko hari ibintu navuga nti hari ubudasa bw'igihe canyu n'igihe c'ubu. Sinzi ko hari akajambo bivuga ko ari cyo hanura, ari cyo wongera ko ari cyo ushima. Murakoze. Umuziki ubu rero urateye imbere cyane, n'ivyo yego umuntu abiravye abacuraranzi ni benshi kandi bakiri bato, umuntu yobatera intege kugira ngo babandanye muri iyo nzira. Ariko ivyerekeye amakomposition, kurondera amajambo y'indirimbo, abacuranzi bubu ntibabishimikako cyane, usanga amajambo atagifise ka kantu kayo k'inyigisho, canke wumva yuko ari amajambo aremereye nyene ashobora kubona ati umuntu yarayitondeye. Ugaruka bw'ubu umuntu abiravye cyane, bashimikira cyane ku bicurarangisha,
akarondera bagashaka kururyohera cyane muga biterekeye ibigize umuririmbo burya amajambo niyo yubaka cyane. Ayo majambo rero kenshi birababaje cyane ntibayashirikiraho ntibayitaho cyane, nayo ahandi twebwe mu gihe cyacu urabe waricara ukiyumvira ibintu ukiyumvira ugafata igihe ukavuga uti urimo iki uvuga iki uzotanga icigwa nyabaki, hanyuma umuntu waza kuririmba waririmba rero abantu bakarukunda kubera amajambo arimo. Ivy'ubu bashimikira cyane ku mudiho, nibaze ko nabo nyene bakwikubita agashi ngo akarondera composition ifise ikintu isigira abantu mu mutima. Yego umuziki warateye imbere n'ivyo nkuko nari mvuze kubivuga, umuziki warateye imbere ntaho reka kwishima, mugabo rero icokorwa kugira ngo nyene gitere intege abo bacuraranzi nuko ubwo buhinga bwabo bwokingirwa, uwo mwimbu wabo bakagira ico bawukuyemo. Ivyo twebwe igihe cacu twararirimba ntaco twakuramo, mugabo icyo twakuramo n'icyo nyine kuko twashobora kwigisha ducishije kuririmba. Abo rero nabo barifuza ko umuziki wabo ubatunga, nayo ahandi araruha ariko arondera ururirimbo akawigorera ugasanga biriko bidandazwa kuri gusa canke bivuzwa mu maradiyo atari ico umuntu bamuhaye. Nibaza yuko rero abajejwe gukingira abacuraranzi ibikorwa vyabo bakoze bo bishimikira ko cyane kugira ngo umuntu yarinze akora igikorwa aronke ingene yihanagura icuya, ntibiherere gusa ko kumviriza abantu baryoherwa kugira nawe aronke ico mutunga kivuye muri ico gikorwa yakoze. Nibaze ko n'impona bariko barabikora bawushiramo umwete bigatera imbere kurushiriza n'umuririmbyi akaronka iteka akamwubahira igikorwa yakoze. Murakoze rero abadukurikiranye, ikiganiro kigarukiye ngaha, tukaba dushimiye umutumire wacu, hama tukaba dusabye yuko n'abantu badukurikirana ubwa mbere ho turabashimiye, hama tukifuza yuko mwoduhamagara cyangwa natwe tubateye akamo mukatwitaba kugira tuvuge amajambo meza, tuvuge amajambo ashobora kubaka umuntu mu bikorwa arimwo no mu byo arimo byose. Murakoze. Thank you.